Mw'ishirahamwe Otrako mu vyo rijejwe harimo gukora isuzuma ry'ingendeshwa controle technique mu gifaransa no gutanga impusha zo kugendesha ingendeshwa mu Burundi autorisation de transport mu gifaransa hariko harakorwa ku buhinga bwa none ikarata nshasha ya controle technique. Umuyobozi mukuru wa Otrako arasigura impamvu biyumviye gukora iyo karata mu kibanza c'agatabo kahora gakoreshwa. Muri iyi misi iheze harabaye ikibazo, haraba manque y'ubutabo, bahora bavuga ubutabo kuko twahora tubukura hanze, carabura rero ingene umupartenaire ashobora kuza kurondera hanze bivanye n'uburyo, yarabuze uburyo. Harabaye ikibazo c'iyi convention ariyo contrat entre le partenaire et le gouvernement du Burundi, bica bituma bayisubiyemo rero haci haboneka izindi tarification nshasha bayita taux de répartition nshasha. Umupartenaire rero acashiramo na resistance, kwanga kuvuga ati sinzobandanya mutampaye amahera nahorako. Rero ico bivaho nyene acavuga ati rero ubutabo bwaheze muri stock, twebwe tuca turiyumvira en tant que responsable wa Otrako, ndiyumvira ndavuga ati nivyo gumuku, reka rero tudevelope systeme yacu. Kubwiwe ngo ubwo buryo bushasha buzozanira akunguko igihugu. Amahera twara dépense yitwa amadovize, twebwe ntayo dusaba, systeme twasizeho ni local, tukoresha ibintu biri nganye. Uvuga rero ayo mahera ashobora gufasha ikindi mu gihugu, ari nko kugura imiti, ivyo bindi bikenerwa tudashoboye kwikorera. Ibi rero ko dushoboye kubyikorera, initire rero yuko tugenda kurondera ayo mahera, tuza konona ayo mahera tuyatwara hanze. Iyo ni inyungu ya mbere. Inyungu ya kabiri nuko turavye ingene tekinoloji tuko turakoresha kandi ikaba ari lokali iwacu, ishobora gufasha nuko umwene gihugu wari we wese ashobora kumenya tukavyikorera nganye bikakorwa na bene gihugu. Iyo ni nka création d'emploi nyene. Umva kare vyakorwa n'abanyamahanga, ubu navyo bizoca vyikorerwa na bene gihugu. Igiciro c'iyo karata nshasha kizoshirwa habona inyuma y'ukwezi kw'indwi, igihe amasezerano ari hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe GST ritanga udutabo dukoreshwa muri iki gihe azoba arangiye.